bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tera ku ngingo ziyagize n'inkuru nziza ku bakunzi ba radio y'abongereza BBC yemerewe gusubira gusamirana mu Burundi nyuma y'imyaka hafi ne yugawe murabikurikira murano makuru nayo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatahutse kuri uyu wa gatatu avuye mu rugendo mu gihugu cy'u Butaliyano akaba yamenyesheje ko ashima imigenderanire y'u Burundi na Ecclesia Katolika biciye mu ruhara rwayo mu iterambere idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Hano makuru tehera mu bijanye n'imigenderanire umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatahutse kuri uyu wa gatatu avuye mu rugendo yaramazemwo iminsi 6 iroma kwa papa mukuru w'igihugu akaba yamenyesheje agishika ko leta ifitaniye imigenderanire myiza na Ecclesia Katolika. Papa Francisco nawe akaba yiyemeje gushikira umugambi wo kubaka urushengero runini bita Basilique tumukurikire. Bijanye n'imigenderanire nyene ya Ecclesia n'u Burundi ndamwibutsa yuko muri Afrika icicaro ca mbere ca Ecclesia Katolika muri Afrika catangwa ari mu Burundi mu 1932 niho bashiraho ubuserukira papa hano mu Burundi. None rero ko muri uwo mwaka tuzohimbaza isabukuru y'imyaka 60 y'iyo migenderanire ndetse tuzoba tunahimbaza mu mwaka uza imyaka 125 iheze Ecclesia Katolika ishashe ngaha mu Burundi ubukristo bushashe ngaha mu Burundi. Rero ncamboneraho akaryo ko kumutumira ko yoza tugasangira uwo munsi mukuru wambaye cyane. Narashimishijwe nuko yakiranye n'igishika cishi ayo masabo yaje ku buryo avuga ati mu mwaka uza 2023 arifuza kubona Burundi kandi aradutera intege twese twaciye tubonana n'umunyamabanga wa leta twarashoboye nawe kuganira nawe rero tukavugana ivy'imigambi y'iterambere Ecclesia Katolika ivyikoranga mu gihugu cacu atubaza yuko biduhimbara turabubwira yuko bimeze neza cyane dukorana neza mbere dushima cyane ingene Ecclesia Katolika yamaze gufata iya mbere mu iterambere. Namubwiye icifuzo gifiswe n'abakristo ba Ecclesia Katolika ko umusozi wa Mugera n'umusozi w'Imana bose barabizi ko mukahise ko Burundi hitwa mu mana za Mugera. Hanyuma missionari batubashikira aho nyene imugera bace bafata ingingo yo kuhashira ikirimba ca Bikira Maria. None ku mwaka twamaduhurira aho nyene murumva yuko mu mana za Mugera hamaze kuba icicaro koko c'abemera Imana mu Burundi. None rero twace dusaba ko muri iryo sabukuru bodufasha kubakwa isengero y'iteka ibereye igihugu cy'u Burundi Basilique. Uwo mugambi warabanezereje ko bavuze bati nukuza turibuka ahantu ikibanza abarundi bashobora guhuriramo. Rero bakaba baraduteye intege n'abasavye intererano rero ko nabo baduterera mugabo n'abarundi ko tutazosigara inyuma twese. Twaravuganye n'ibijanye no kumenya ukuri no kurekuranira aho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira ugejeje ibikorwa. Hanyuma rero baranatubaza bati none ko ivyago vyashikiye Burundi vyashikiye na Ecclesia Katolika mu Burundi kuko murazi ko vyahitanye ubuserukira papa hano mu gihugu cacu. Baratubaza bati none mu matohoza mu bigejeje hehe. Baratubwira ko nabo bifuza yuko isabukuru y'imyaka 20 iheze agandaguwe yuko baba bamenye imiryango kuko irabaza ingene vyagenze n'ababikoze. Rero twese turabonera hamwe yuko ico gihe uburongozi bw'igihugu bwari buhari ibwari bufise ubushobozi bukwiye bwo kugira amatohoza akwiye kuko murabizi ko twari mu bihe vy'amagume. Mbere byarabanezereje ko bavuze bati ko twumvise ko ari umugwi uri kuragira amatohoza twosaba rero ko bonyarutsa kugira ngo tumenye umwaka uza tube tuzi ingene vyagenze. Rero nawo uwo mugwi musanze muzi kuri ku kivi ku buryo
twizeye neza yuko tuzomenya ingene byagenze. Rero novuga yuko urugendo rw'ifatikano rwagenze neza. Mu bijanye no kumenyesha makuru naho iradiyo y'abongereza BBC yemerewe kongera gusamirana mu Burundi byamenyeshejwe n'urongo y'ugwego rucungera ibinyamakuru CNC n'inyuma y'inama idasanzwe yatanguye ku munsi wa kabiri. Vestine Nahimana akaba yamenyesheje ko kumenyesha makuru bigera kuri 80 byasavye impusha 8 vyarihwejwe indwi biremererwa. Tumukurikire. Amadosiye asaba kwemererwa gukorera ku mugaragaro bashika 80. Twashoboye guhuriza ku madosiye indwi, iyindi nayo tukaba twayisubije inyuma gatoyi. Twemereye iradiyo Igicu FM, televiziyo Buja FM, televiziyo Katika Muziki, iradiyo La Voix des Jeunes, iradiyo Afri Digital Media, iradiyo PG Classic FM, ijwi ry'umunezero. Twemereye iteleviziyo Tanganyika, tukaba twasubije inyuma gatoyi iradiyo Voix de Développement Communautaire do Bubanza. Iyindi itarisangiye statunizo 8 ariyo BBC. Iryo radio rero haraciye igihe riguma rigirana ibiganiro n'urwego CNC. CNC yari yarusavye ko ruzana ikete bushasha. Dokete rero rije vuba mbere, no munsi dossier yaje ku meza, dusanga nta kindi gisigaye atari ukuyakira kugira ngo nayo isubire gushira ahabona ibiganiro vyayo. Tukaba twizeye yuko tugiye kubandanya dukorana n'iyo radio mu ntumbero nziza yuko kubahiriza umwuga w'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Mu bijanye no kuyunguruza naho mu masanganya shika 90 yabaye kuva ingingo yo kubuza amakinga, amamoto n'amabajaje kurenga uburere bumwe ngo nta muntu numwe yapfuye. Byashikirijwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimwo umutekano mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, aho ni mu gihe kuva igenekezo rya 10 gushika irya 20 ntwarante iyo ngingo itaraje mu ngiro hari habaye amasanganya agera ku 130 hapfa abantu 4. Umushikiranganje Jovendira Kobucha akaba yamesheje ko igisagara ca Bujumbura kigiye gutunganya gushasha uburyo bwo kunguruza abantu oba niyo nkuru. Muri ico kiganiro umushikiranganje Jovendira Kobucha yavuze ko amasanganya yategwa n'izo ngendeshwa yagabanutse kuva iyo ngingo igiye mu ngiro. Kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 20 ntwarante iyo ngingo itaraja mu ngiro ngo habaye amasanganya 136 hapfa abantu 4 nayo 49 barakomereka. Nayo kuva ku igenekerezo rya 21 gushika ku rya 29 ntwarante iyo ngingo imaze kuja mu ngiro ngo habaye amasanganya 90 kandi ngo nta wahasize ubuzima mu gihe hakomeretse 14. Nayo makuru avuga ko imodoka zo mu bwoko bwa Probox nazo zizofatirwa ingingo yo kudashika mu bice bimwe avuga ko iyo nkuru atariyo. Ibyo sivyo, nibaza yuko ari abashaka gukamisha iyi ngingo nziza yafashwe kugira bagumura abandi. Ariko rero nagira menyeshe yuko nabarondera kugumura abandi mpumuriza abanyagisagara bose yuko ingingo yafashwe barayizi yarashikirijwe. Ivyo bindi byose biriko biravugwa bivuga ngo hagiye gufatwa ingingizi, hagiye gufatwa ingingizo, nta ngingo turavuga zigiye gufatwa, kuko ingingo yiza gufatwa nibanza kumenyeshwa. Yifatwa barayifata kubera yuko babonye ibereye kandi nabigiye gufatwa kanza kayisigurirwa bakayumva. Nibaza ko mwabonye yuko nibi vy'amamoto n'amatukutuku n'amakinga twarafasha kanya gakwiye, turatanga umwanya wa mbere, turongera ko n'ubundi turaja mbere no kwa register ivyo bikoresho kugira by'ukuri abahora bakora uwo mwuga bavyumve. Izo ngingo zindi rero nibaza yuko ari bihuha biva hirya no hino biciye ku marezo sosiyo
kugira bagumura abantu. Ku kibazo c'imirongo y'abarindira amabisi bamwe babona ko yiyongereye, umushikiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano avuga ko ubu ahubwo akajagari kagabanutse. Nubamenyesha yuko ibyo gutwara abantu mu gisagara ca Bujumbura wariho biriko biratonda ku murongo mugabo imisi yose ingingo igifatwa umuntu agenda arakosora buke buke akosora kugira ashike kuco yifuza. Uno munsi rero igisagara ca Bujumbura kiriko kiratunganya le transport urbain kugira nabari kuri izo mpande z'inyuma bisi zidashika kugira nabo bashikirwa ariko no munsi nubaza ko kitoba ikibazo kubera yuko abari kuri izo mpande z'inyuma hariho ivyo vyuma nyene vyahora bikora muri aya mazone twabihujijemwo nivyo bica bikoraho kugira ngo nabo babitwara bisuganye nabo babandanye bakora kakazi. Uno munsi rero nibaza yuko ata muntu yovuga ngo ava kure barasi ikibazo cyo kwiyunguza kugira ashike aho amabisi ashika. Uwo mushikiranganje yavuze kandi ko nihaba ukwirimbura hashobora gufatwa izindi ngingo bivuye ku bahinga aribo basanzwe baratanze intumbero. Nayo ku mamoto afise imparati ya IT na CD zatezuriwe, Gervain Ndirakobuca avuga ko no muri bano nyene bazigendesha abazokora amasanganya kenshi bazofatirwa ibihano ruhasha harimwo no kwakwa impusha zo gutwara ivyuma. Arakoze mugenzi wacu Oba niyo nkuru. Abavyeyi bo muri quartier Kiriri Vugizo muri commune Mukaza basaba abatware bo muri iyo commune kubafasha kubaka amashure menshi y'intango nkuko bari bavyemeye. Bamenyesha ko ivyo byofasha abana babo bama bahatswe gutwagwa n'amasanganya. Akamo kandi katewe n'umwe mu ndongozi Sheira Irambona. Abanyeshure mubona nabiga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu baba muri quartier Kiriri Vugizo muri commune Mukaza, akarere gahanamiye igisagara ca Bujumbura. Muri ako karere habamo imiryango irenga 500 harimo amashure mato mato abiri nkuko bivugwa n'abatware bako karere. Kugira baronke ikibanza abo banyeshure bategerezwa kuja kwiga kuri École fondamentale Stella Matutina, urugendo rurenza ibirometero 2. Abavyeyi babo bana bamenyesha ko urwo rugendo ruruhisha abana kandi rurimwo imitego myinshi ngo bama bafise umutima uhagaze iyo barungitse abana ku ishure. Kandi ikindi kibazo tugira mba ntatagira n'ubwoba n'imiduka kwishobora kubagonga ntushobora kumenya ukuntu ntatashe ameze naho yose ndashaka kagwarira hari nk'icyo mu bitu bangamiye birimo birashika niyo n'imvura yaguri baza ko gatwagwa kuko keshi mwiryo barabara bamva ko haba imasanganya menshi. Amashure mato mato abiri gusa niyo ari muri ako karere. Abavyeyi bavuga ko badashobora kuronka ibibanza ku bana bose baba muri ako karere. Muri ayo mashure basaba abatware ba Mukaza kubafasha kubaka yandi mashure kugira baremurure abana babo. Twosaba nk'abatwara urabona nk'ubu amashure dusanzwe dufise ngaha turavye mu mapremide hagira mu kanyu karaba abana baza kumanuka hari yefu twashobora turana n'amashure dufise ngaha ni kuvuga yuko ashaba amashure ashaba mato. Turiko turaraba rero nk'ico twaje dusaje usaba amashuri no bagwiza amashure babicije two basaba yuko turonderera ikibanza boshiramo ishuri ngaha hafi nyene mwaka karere. Akamu kandi katewe n'umwe mu batware bako karere ahamagarira abatware ba Mukaza gushira mu ngiro ivyo bemeye. Ego cyane ico kibazo turakizi kandi turabona ko giteye ingorane. Wavuze kuri Stella Matutina aho ni hafi, harabiga mu Kabondo, harabiga hakurya ya Ntahangwa muri Ntahangwa, harabiga ku Musaga kubera amashure make ahari. Rero ico kibazo c'ishure twarakibonye kandi twaragisomese hejuru mu badutwara barubaka n'ishuri. Hari ishuri ringaho inyuma ya Gatoki bayita Ecofo Gweza, fondation yarabaye ikirahagarara. Nuko tuguma dusaba yuko yobandanya kandi mu byo batwemereye nuko mu bintu bizokorwa muri Kiriri Vugizo ari yo shuri izotangura kubakwa imbere y'ibindi byoboneka kubera aba banyeshuri barafise ingorane nkuko babivuze abavyeyi. Aha hariho abantu batoyi cyane hakabaho n'abakuru cyane yuko babona yuko hariho bato ngaha muri iyi quartier kugira ngo babagirire impuhwe nabo nyene babone yuko bari kwiga hafi kugira boroherwe. Abigisha bo kuri École fondamentale Stella Matutina batashatse kuboneka kumbonesha kure bamenyesha ko abana binabagora gukurikira ivyigwa nkuko bimenyerewe mu nyuma yaho bavuye muri urwo rugendo.
arakoze mugenzi wacu Sheila Irambona. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho indwara ihindagurika ry'imero bita trouble bipolaire muri rw'ifaransa ni imwe mu ndwara zo mu mutwe irangwa n'ibihe by'akabonge ikirikirwa n'ibihe by'umunezero urenze kuyigwaye bishikirizwa na Alain Joseph Hatungimana umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Psychologues Sans Frontières mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara agasaba ko hoshigwaho umugambi w'igihugu ujejwe gukurikira amagara yo mu mutwe ku rwego ruhuza abakorera muri ico gisata kugira ngo ico gisata citabweho gusumba Amele Mutore. Indwara y'ihindagurika ry'imero ngo ni indwara ishobora guhanahanwa mu miryango canke ikava ku buzima umuntu yagiye aracamwo nk'uko bivugwa na Alain Joseph Hatungimana umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Psychologues Sans Vacances ryatunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe iyo ndwara. Aha aratubwira ibiyiranga. Indwara y'ihindagurika ry'imero canke ihungabana ry'imero ni imwe mu ndwara zo mu mutwe. Umuntu arashobora kugendana indwara y'akabonge gusa, ubundi akagendana indwara y'ico twita umunezero ndenzarugero, hanyuma akabaho ubundi abifatanya ivyo vyose ari bire twita trouble bipolaire. Abagwayi ngo boreka guhendwa kwikizwa n'amasengesho bakivuza kwa muganga nk'uko bivugwa n'umwe mu bayigendana, agasaba leta kubafasha mu vyo kwivuza kuko ngo yabihagaritse. Mu 11 mu 2020 ubushikiranganji bwahora budufasha Ministère de la Solidarité yarahagaritse kuduha imiti hama nukuri benshi barasubiye mu makrize abandi bari mu madeni atagira izina abandi udutongo twaraduhereyeko. Nashaka gusaba rero leta y'u Burundi n'amakungu bishoboka kugira batugire prise en charge ku bantu bose bagendana ubumuga bw'ingwara yo mu mutwe nka kurya bafasha abagwaye sida, kurya bafasha abagwaye diabete. Ajya amahera ya caution benshi turakenye, benshi nabirimizi ugaca usanga kugira yaronke arinda kugurisha agatongo nayo nyene kugira ngo kwa Rogente bazoze barakira umugwayi bayashiremwe ajya amahera ya caution n'ukuri bazoba bakoze cyane. Abo bagendana izo ndwara zo mu mutwe bagasaba kudakumirwa no kutinubwa. Hamikeni naco abagwaye bo mu mutwe abagendana ubumuga bw'ingwara yo mu mutwe barashoboye harimwe abize. Nashaka yuko bodufasha natwe bakaturonsa ubuzi. Abantu benshi baribaza bati mbega abantu bagwaye mu mutwe biyumvira gute cyangwa bameze gute? Ntimuze mubafate ngo ntibagira ubwenge, burya ibiba byose barabibona bibananira kwikontrola kubera abatanzo yamaze kuja muri yo etawe kugwara. Ariko wakubwiye nabura mumenya, wagufashe neza uramumenya, wakurogese uramumenya. Ivyo byose ari bigendana muri wewe, hanyuma ntibakigwe no mu kibano, ahubwo abantu bagenda bakubwira ati ujya zarasose, cyawe yumvira ubwo buzima ugendera abantu. Nico gituma keshi usanga badashobora no gukira. Leta ngo yo kwita ico gisata c'indwara zo mu mutwe na cane cane mu gushiraho umugambi w'igihugu jejwe izo ndwara. Kugira ngo iki gisata c'amagara yo mu mutwe muri rusange gitera imbere nuko ubwa mbere leta ishiraho umugambi w'igihugu ujejwe amagara yo mu mutwe, bakabona yuko ari ikintu gikomeye cyane. Hobaho novuga urwego ruhuza abakorera muri ico gisata bimwe akunda kwitwa ordre des psychologues, kugira ngo ivyo bintu vyose vyankenerwa biri muri ico gisata bironka aho vyigirwa, bironke n'intumbero yavyo, ibikorwa birangurwe n'abazwi kandi babifitiye ububasha n'uburenganzira. Igisata c'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe ngo gifise abaganga 4 gusa mu gihugu cose. Leta igasabwa kugwiza abo baganga. Arakoze mugenzi wacu Amele Mutore akaba harishira hamwe rya Psychologues Sans Vacances atari Psychologues Sans Frontières nkuko narimejeje kubibabwira. Tugaruke mu gisata c'indero, intebe ijana nizo zaronkejwe kuri uyu wa gatatu yaronkejwe amashure shingiro yo Busoro na Bihara muri commune Muha, ukaba yatanzwe n'ishira hamwe ryo gutumatumanako Limitere. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yahamagarira abazihawe kuzibungabunga n'inkuru twaza mugenzi wacu Jean de Dieu Irakoze. Izo ntebe zatanzwe n'ishirahamwe Limitel kukamo k'umushikiranganje wa mbere ku mashuri nshingiro ya Busoro hamwe na Bihara ni muri commune ya Muha. Waserukiye Limitel akavuga ko ikibazo c'indero ari kibazo cyo gufashanya.
Lumitel uno munsi ikaba yaje yerekeje aka gatererano nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ahava abashikiriza kagizwe n'intebe 100. Izo ntebe 100 mu Busoro hariyo intebe 60, aha naho kuri Bihara baronse intebe 40. No kuvuga nituhereza aho ishami Lumitel zobandanya gishura kandi kamo turazi ko ari kisata c'indero n'ingibenga mu bibazo ni byinshi bisaba ko nkuko ubusebukira umukuru w'igisagara bivuze bisaba ko ingufu nyinshi ziterwa kuva hirya no hino kugira ngo dushobore gusahirizanya duteze imbere ico gisata. Umushikiranganje wa mbere yashikirije icese iyo ntererano arashimira abazitanze asaba abarezi n'abigishwa kuzibungabunga. Turasaba kubarezi n'abanyeshuri ibikoresho muze mu bibungabunge kuko nta kintu kitagira intango n'iherezo navyo burya birasaza ariko vyozoza gusaza biramuye benshi hamwe mu bifata neza ari naho twaciye twabonye isuku atari umurengera aha sinaronsa akaryo gukubitiriza amazi ndani muga muri Ecofo Busoro ikebuke umuyobozi w'indero ari hano mu komine azabarya kara kugira ngo bagire isuku. Abaronkeje izo ntebe barashima bagasigura ko bari basanzwe bafise ubukene bwazo. Umushikiranganje wa mbere yasavye kandi abayobozi n'abigisha gukomeza indero. Arakoze mugenzi wacu Jean de Dieu irakoza kwa nugaha amakuru twabateguye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira mugire ibihe byiza ho muherereye naho utaha.